hip hop n'umuziki kuva kera wamye ugira iyo parti yo kugira icivuze ku bibazo bimwe bimwe bikomeye muri societe abantu batinya gukorako. Rero ni responsabilité kira murapera afise bon arabatabigira mugabo nta kundi birabaje mugabo yari yo responsabilité ya hip hop vy'ukuri kuvuga ama point ya vrai muri societe kuko urumva abaririmbyi barafise ijwi rishika kure abaririmbyi barafise ijwi rishika kure indirimbo ndayiririmba ndi muri studio ni je n'umu producteur nyuma y'imisi mike kabiri ku radio ugasanga umuntu ari karusi ntarigera njayo we warayizi arazi n'izina ryanje ubuho ija no kuri internet donc ni mwisi yose barazumva hakono mara umwanya ndiko ndaririmba ibintu juste ku bwa divertissement hama ndabizi ko rimwe na rimwe ndashobora kudenonsa ibintu umuntu agaca yumva ati ibi bintu avuze ni banaka babikoze donc agombye kuvuga banaka hanyuma bakabifata nabi mbwaje namambwira abantu nta muntu numwe ari umubosi ari waganje gukora amakosa no munsi ariko arakogwa mu myaka yaheze yarakozwe no myaka iri imbere azokogwa donc indirimbo yo ndahiririmbye sima ariko mbwira wewe bon ndabikubwiye ugahindura Imana ishimwe mugabo ndabizi ko indirimbo je sinorimba indirimbo izoherana n'amezi atatu imbere kubera kano gato yakabaye donc nivyo ndakubarira indirimbo hazokama ari abandi bantu izohanura myaka 5 iri nyuma mwindi myaka 10 iri nyuma ndisiri ko ama conseil y'abavyeyi bacu bahawe n'abavyeyi babo bakira abana uno musi ni ama conseil y'abavyeyi bacu ariko baraduha twenyene iyo byarogisira mu ndirimbo byari kuguma biri valable donc je tubona ko indirimbo zo kwiryohera gusa bashaka kuririmba indirimbo umwana wanje azokumviriza kamwigisha ikintu akayumvisha umwana wiwe kamwigisha ikindi kintu rero iyo hari umuntu ababaye yumva umenga niwe navuze antahure niwe mba ndiko ndavuga niwe mba si wowe ndiko ndavuga ndiko mvuga iyo environ murimwo kuko ndi musozo gutayirimwo hari uwundi muntu kandi azoba afise le même challenge azoba keneye toujours ikiyo yirabiramwo donc hari umurevyi wo mu Tanzania bivuze neza ko aba artiste turi ikiyo societe yirabiramwo iyo umuntu yumvirije indirimbo yanje ntiyibonemwe ntiyiyumvemo ntiyumvikina kwiye gukosora indirimbo yanje bayahushije intumbero je sindirimbo agira abantu batamvye Imana ishimwe mugandi ndirimbo agira abantu bahinduke bafata ama decision mashasha mu buzima rero ari yumva umenga na mutunzi urutoki hakosha avuzwe no ko na mutunzi urutoki na verifie ko nambwiye bikeneye gukosorwa abikosore bitari byo ntangora narengane peut-être ntiyariwe yavyirabishije ko gusa canke ikintu nk'ico rero target y'umuziki ivyo vyamyeho kuva kera rero n'abaririmbyi bamaze kubizira canke ibiki mugabo nta hari igihe abavyeyi bacu badukubita ukumva karema ko kurenganije ukumva ko ari kubera nyina kuruta inguvu cyari kwera umuvyeyi wawe muga imyaka 5 iri imbere 10 iri imbere ukavuga tujya munsi papa tankubita ubu ntana kimwe nari kwa naravuyemo nari kwa narahevye ishuri no ku ishuri twaraje twumva birabishe nkasiba papa kankubita nkumva umenga arandenganije muga vyatumye nguma njayo ubu nkoni zose papa yankubise umunsi no mushimira inkoni yankubise kuruta ibirato yanguriye donc